Reka itekana umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende yabagezaho byinshi cyane ukuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mutasanga ahandi amakuru mba natohoje mu buryo bwimbitse cyane nkababwiriza ibiriko biravugwa ku rubuga rw'intambara aho mumenyere ko nyene mbabwire biri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cyane mbabwire biri guhuza umutwe twajibwanishoye mu 2023 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda murabizi neza ko mu Rwanda nyene harimo kubera amatora azaba ku itariki guhera ku itariki 15 aho zizaba zihuza ubakuru b'ibihugu ndetse n'amatora y'abashinga amateka ndababwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu cacu Burundi makumi natandukanye aho mbabwiriza ibiri ko biravugwa nyene nkuko mu bimenyereye babwira ibiri kuvugwa muri by'ubutegetsi na cyane mu mvo za politiki babwiritse biri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'andi hirya hino ku isi ndetse ngagure ko biravugwa mu guvyo amakungu akora cyane mu guvyo byaga binini reka mpere ko mbanze kengurukira waje gufyonda sabone wa muntu tsatswa jambo ko mutwanditse sabone ugafyonda ko aho wamo twumvirize uherereye hose ndagukengurukiye cyane niko ndahera mfata nakakanya nkubwiriza ko ariko kariyo nawe utereza gufyona sabone ko akariko kariyo amukatswa jambo ko mutwanditse sabone ugafyona ko ndetse wamara gufyona sabone kumusangiza n'ibitekerezo mu buryo bw'idonido ingingo nkuru ndibuze kwibandaho ndakubiza ko munsi mpuzamakungu hariwe impunzi hagati yo mwizero no kwiyakira mu mpunzi z'abarundi kwa 20 ruheshi buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi wahariwe impunzi n'akaryo ko kuziyumvira ko no gushigikira kugira ngo no kwerekana uburenganzira bwazo ku bwasisheri ku mpunzi zirenga 300 z'abarundi ziri mu bihugu birenga indwi ubuzima buragoye cyane. Burundi News MTV yaravuganye nabo muri ayo makambi agiye atandukanye ndakubwiriza nyine nakandi gateka gaciriwe impunzi kabara gateka keza ndako ndazo kagaruka mu idoride y'amakuru naguteguriye ndabitswe ashobora kuba ari mu gatondo sata cyangwa se ni mugoroba y'abanye naho utwumviriza uherereye ko najato mudafata imato ya 10 cyangwa 15 gusa umvire byesha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi bakaze mu idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangire nkubwiriza ko hariya umunsi mpuzamahanga uhariwe impunzi hagati y'umwizero no kwiyakira mu mpunzi z'abarundi kwa 20 ruheshi buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi wahariwe impunzi n'akaryo ko kwiyumvira ko no gushigikira gukingira no kwerekana uburenganzira bwazo ku bwasisheri ku mpunzi zirenga ibihumbi 300 z'abarundi zikiri mu bihugu birenga indwi ubuzima buragoye cyane abatoza amakuru bacu Burundi News MTV bavuganye nabo muri ayo makambi kubwitangazo rya Siseri umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi n'umunsi washizweho na Nation Unie mu ntumbero yo gutera agateka k'abantu bahunze kw'isi uwo munsi utuma herekanwa uburenganzira ivyanyenerwa n'indoto zabo bahunze igihugu cabo. Burundi News MTV yahaye mikoro abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo mu Rwanda Kenya Uganda Tanzania Malawi na Zambia ibona kuri kose ruta muri Tanzania ukwiyakira dutani nkambi irimo igitegiri kinini c'abarundi abarenga ibihumbi 61 abo bakaba babona ko imisi iharuwe kunoki buri gitondo imbere yuko mvyuka ndaharura amezi imisi mbona ko wa 31 Kigarama yanyejeje cyane ndarengerwa
hari ibimenyetso bitabesha vyibonekeza, isoko yarasambuwe, amashure n'amavuriro mato mato birugarwa kimwe inyuma y'ikindi, akamo kumategwa no kwitegurira ibisumbirije, niko vyiganwa n'umugabo afise abana n'umuryango utumva gutaha nubwo inkambi yaturirwa. Ivyo iyo impunzi y'umurundi ivugira mu migani n'ivugwa rye mu kambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania. Iyo ngingo yarafashwe ku murwi ugizwe n'impande zitatu arizo amareta y'u Burundi na Tanzania hamwe na HCR muri Munyonyo guheze. Iyo mirwi itatu ikorana yumvikanye gutahukana ku bushake impunzi zose z'abarundi imbere y'uko amakambi yazo yugarwa mu mpera za Kigarama kuza. Ako gahato kakaba ataco kazoshikako kubw'impunzi z'abarundi kwipfuza ko umunsi w'uku kwezi kwa ruheshi uba akaryo ko kwisubirako kuri iyo ngingo, uko uba uri uwa nyuma duhimbarije aha muri Tanzania. Rero ni igipimo co kubahiriza canke guhonyanga agateka kacu. Turi hagati y'ubwoba no kwiyakira vyemezwa n'abo Barundi imbere yo kurangiza bavuga bati ntituri mw'ijuru aha muri Tanzania birazwi, iyo haba amahoro iwacu ntitwari kuguma ngaha. Rero nibumve ugutabaza kwacu, bitabaye uko bazokwiriza mu gihe ibara rizogwa, kuko bamwe muri twebwe tuzokwemera gupfira ngaha hano twurira amakamyo yabo ngo dutahe. Nyarugusu muri Tanzania ukubazwa biteye amakenga. Kurundi ruhande rw'ako karere nyene ka Kigoma muri Tanzania mw'inkambi ya Nyarugusu, abarundi baba ibihumbi 50 bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibibazo biteganijwe gutangwa mu ntumbero yo kubona abazosigara bakanabandanya bakingirwa na HCR. Ivyo bikorwa nizokoreshwa n'indongozi za Tanzania nk'uko vyamenyeshejwe n'umugenzuzi ajejwe impunzi muri ako karere. John Wariyoba asa n'uwateye amadidani muri iyo nkambi ya Nyarugusu ubuheruka. Nk'uko bamwe muri mwebwe muriko muravyaka, tuzobaza ibibazo umwe wese kugira ngo tumenye uko dukora, ariko atariki ya nyuma iracari ya yindi y'ukwezi kwa Ngarama 2024. Bamwe mu mpunzi bazoba berekenye ko umutekano wabo ugeramiwe cane bazoshobora kubandanya bakiriwe, niko yatangaje. Ayo majambo arimwo ikintu n'igishushanyo caco kubwa bamwe muri izo mpunzi. Ni gute wobaza ibibazo kugira ngo ubone abazotaha, nibatazotaha ukanemera ko amahoro ariho mu Burundi? Niko batangara mbere ntituzokwitaba ako kamo kuko turazi ibizovamo imbere y'uko igikorwa gitangura, niko bashikirija. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina mpunzi ziba mu makambi y'impunzi ziratewe amakenga n'izo nteguro kuko yemezwa na leta ya Tanzania yaramaze kwerekana aho ihagaze. Ingorane nuko HCR ishobora gusanga ariko irabandanya ishikira iryo honyangwa ry'agateka k'impunzi mu gihe hategerezwa kubahiriza amasezerano y'i Geneve 1951 kubijanye n'agateka k'impunzi, kuko byatangajwe n'userukira HCR mu karere. Niko Leopoldo Sharangabo aserukira CBC Vika agaragaza amakenga. Turabagana shije tugiye kuzotangura inzira z'ubutungane mu runani n'ayandi mashirahamwe mu ntumbero yo kwaga agateka k'izo mpunzi z'abarundi ziriko zirakorerwa amabi. Abategerezwa kubifasha bitwa ko bayibona bananiwe n'igikorwa cabo, niko yidoga.
Kakuma muri Kenya ubugizi bwa nabi bw'imonogoje. Mw'inkambi y'impunzi ya Kakuma muri Kenya umwitwarariko umwe rudende uhari n'umutekano muke cane cane ukora ku Burundi n'abanyekongo. Umwe mu ndongozi yemeje ko impunzi ziri hagati ya 25 na 30 zapfuye ziguye mu ndyane zadutse mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024. Umurwi w'abanyasudani uradomwa ko urutoke. Nidutahura impamvu HCR n'intwaro mw'inkambi badafata ingingo zikomeye mu gihe buri indwi hari ubutabaza, turafise amakenga ko hozaba ukwihanira imbere y'ivyo vyaratanguye ikarobeye, niko ashikiriza. Igice ca mbere c'umwaka wa 2024 cabayemwo ubwicanyi bwinshi. Aha ni mw'inkambi, nidushaka ko ivyo bibandanya. Bitabaye uko twibaza ko igipolisi coba kifisemwo uruhara, niko impunzi zibibona. Aho baribuka kandi ikigabanurwa canke ifutwa ry'ibifungurwa ku mpunzi nyinshi, ivyatumye haba imyiyerekano mu barabara y'Ikakuma muri Rusama guhageze. Turize ko HCR izotangaza ingingo nshasha mu ntumbero yo kutubeshaho neza. Niko Mwizero uri mu Burundi baba muri iyo nkambi irimwo impunzi zirenga 200,000 harimwo n'abarundi barenga 25,000. Mahama mu Rwanda haronderwa ibikwiriye. Mw'inkambi ya Mahama abatoza mukuru wa Burundi Niyonzima TV yagombye kuvuga abo vyagenze neza kugira ngo abandi babafatire ko akarorero. Atanaze n'umwe mu bakarorero bwiza mu bisuganije neza, yavuye ku rugero rw'umudandaza mutoya ubu akaba aranguza ku isoko rya zone Mahama ya mbere. Ndamuzi cane, yatanguje agatahe gatoya k'umufuko nk'umwe w'umukecuru igihe twahashika mu 2015, niko bisigurwa n'umubanyi wiwe nawe nyene aturuka mu Burundi. Ubu nakaroro ka bose ngaha amashirahamwe aramugendera. Yaraguye urudandazwa rwiwe gushika aho ubu aragurira inyuma y'akarere ka Kirehe imbere ni Kigali. Yaragize ububiko buragurwa ko mw'ikambi no mu micungararo yayo ku bidandazwa vyo muri butike, ibifungurwa n'ibinyobwa, niko abandi bava hamwe basigura. Niwe wenyene ahagarika ko ikamyo ya Fuso haha kugira ngo atware ibidandazwa vyiwe, kandi turabinezerewe, niko bavuga. Mw'ikambi ya Mahama mu seruko ku Rwanda hari imigambi mito mito ironsa ingurane impunzi zipfuza gukora urudandazwa. Uko ni kose wipfuza gukora urudandazwa ntiyobura umutahe. Abantu benshi ngaha bahitamwo kugura amapikipiki yo kwiyuguruza ari menshi ngaha, niko bamenyesha. Umusi wahawe impunzi uhimbaza buri mwaka n'akaryo keza kandi ku mpunzi zo muri iyo nkambi, niko gusaba ko uburyo bwo kubaho muri iyo nkambi bwo kongerezwa cane cane ibifungurwa vyagabanijwe hamwe mu mwaka wo gucana utakwiye. HCR ashika kure kubijanye n'ibivuga mu mwaka gufashanya hagati y'abantu bahuze, bisigura kandi kubafasha kwiyubaka mu miryango yubakiye no guha ibihugu vy'abakiriye uburyo bukenewe kugira ngo vyakire kandi bifashe impunzi, niko yanditse. Ivyo biranegurwa cane n'impunzi zo mu Rwanda, Uganda, RDC na Kenya, cane cane bivuye ku mutekano muke babayemwo, ubukene bubabangamiye, ubukene bw'imfashanyo y'amahera bagiriza HCR n'ikigaruka ry'ibifungurwa n'ingorane izo mpunzi zifise muri iyi misi. Banywanyi bacu mwari muriko mwatumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumuzina basaba gufyonda sabone kandi ko mukomeza kubana natwe. Ndabakunda cane, makagira Imana n'amahera kuri mukronje mwariko murumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.